munsi nje ngo tuganira ijambo rivuge ngo turi kumwe n'Imana turabanesha. Igituma tudahora babwiye umuntu umwe bati umuntu aza gushobora guhora ririya kinga ni waritsindira. Mwese muhore, ushobora guhora ni waritwara, kandi bose barabishobora, barahora. Bamwe batangura kuvuga baravamo, hasigaramo umuntu umwe kabisa kandi agira atsinde. Ati ndafise akabazo. Aturitwara muri muhana ni pompe, bati uvuze gute? Hari igihe tuba tuzi ngo twahoze tukihangana umunsi umwe ntituvuge, kubera ko ivy'Imana amasaha y'Imana sico kimwe n'ay'iwacu. Yaravuze ngo kumara umunsi umwe imbere yayo ngo biruta kumara imyaka 1000 mw'isi. Ni Imana igereranya umunsi umwe n'imyaka 1000. Ca wiyumvira rero iyo Mana igereranya umunsi umwe n'imyaka 1000 mu kibazo. Jewe Imana yigeze kuncisha mu ishuri irambwira ati hari ibihe bitoroshe bigiye kukubako n'umuryango wawe, ivyo bihe bizomara amezi 3. Ndayitegurira ayo mezi 3, ndipanga sawa sawa nk'umuntu nyene yiza aciye ubwenge. Ndavuga ngo Imana ivuze ikintu ngo ibuye riserutse ntibaricisha isuka. Ndavuga Imana imaze kukubwira ikintu biguteguye kugira ngo wipange. Ndipanganya kuntu ngati jewe iyo mvuze ikintu kiraba. Ndipanga amezi 3 arahera umwaka urahera, ndavuga ngo nagusimbutse. Nayiti sawa. Yambwiye amezi 3, iryo shure nari mazemwe imyaka 3, sigara ndiyumvira Imana iraza amezi ico gisigura n'imyaka ico gisigura. Harahi kubwira umunsi, wowe ukumva umunsi amasaha 28 kujya tuyaharura, ariko umunsi kuri yo ari umwaka wose. Rero ico gihe ukavuga ngo ubwo yambwiye umunsi ndawumara nihanga, sindanavuga yaba amajwi yo mu mutima ukayahoza, yaba yo hanze ukayahoza, ukavuga ati amasaha 28 arahera tu. Ukayaheza 28, 48, 72. Kumbe Imana yari yaravuze umwaka. Mara guheza ukwezi kwa mbere uti nanone kiba kibi. Wowe waharuye ko ari umwaka, ariko Imana yarize ko ari umunsi. Igituma rero bihora bitunanira kwihangana guceceka nuko tutazi uwo turi kumwe nawe. Ikibazo mfise, dushobora kuba tumuzi mw'izina ariko tutaramumenya mu bushobozi. Hano no harura abantu novuga ngo nindanzi. Hari umuntu hanze ari muri kino kibanza? Ntimunzi? Nditahira. Ejo sinari ngaha. Hari igihe uvuga ngo abamuzi ni bande? Uwamubonye kuri YouTube, uwamubonye agura mu isoko indagara, uwamubonye basekanira muri bisi ku murongo, bose bavuga ngo jewe ndamuzi. Ariko waja kuraba umuzi by'ukuri uwo muntu ugasanga nta numwe ahari. Fise ubwoba ko Imana yacu tuyizi ku mazina, twarayumvise ariko ntiturayibona. Twirirwa turaririmba ngo nari narakumvise ngo ariko ndakwibone. Gusa mfise ikibazo, turazi ubushobozi bwayo. Dusome mu Baroma igice 8:31. Abaroma igice 8:31 haravuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Bariza mugenzi wawe ngo ukugwanya ninde? Nimba Imana iri mu ruhande rwawe, ukugwanya ninde? Dusome mu gitabo turiko turasoma gusubira mu Vyagezwe igice ca 20 wa 4. Gusubira mu Vyagezwe igice ca 20 umurongo wa 4 haravuga ngo kuko uhoraho Imana yanyu ari we ajanye namwe ngo agwane n'abansi banyu abahe kunesha.
nimba Imana iri mu ruhande rwacu uwo tugwanya ninde? Kuko uhoraho Imana yanyu ari wajanye namwe ngo agwane n'abansi banyu abahe kunesha. Imana ishimwe cyane. Hari igihe twibaza yuko nitwe tugwana, nitwe turiko turagwana, ariko uno munsi nje kukwibutsa, nje no kukwibariza ngo uri kumwe nande. Hama uwo muri kumwe afise ayahe mateka? Azwi gute? Hariho intambara tunesha atari kubera ko twagwanye cyane. Ejo twaragane turavuga ngo imbere y'uko unesha menya intambara uri kuragwana. Uno munsi nje kukubwira ngo nyuma yo kumenya intambara uri kuragwana uri kumwe nande. Ico gihe tubifashwamo no kumenya ndi kumwe nande, afise experience nyabaki, afise reputation imeze gute, bamuvuga gute, azwi gute. Reka nitiza akarorero k'umupira w'amaguru niyo mbona umengo ufise amanota meza ahantu hose. Ntawe ndigera ndaba ariko barawunyumvisha ku nguvu. Nukuvuga ngo niyo nishakiye kuryama nta gwaserera nkeneye numva induru muri quartier. Hama nkatangura kubaza ngo ni igiki kibaye. Nibaza ngo no mubanyagize ikibazo bakaca bambwira ngo n'umupira. Niyo ntakeneye kuwumva uransanga mu nzi wanje. Hariho n'abanezerwa bagakubita ku maportaye, bagakubita ku mabati ukamengo turatewe. Rero kubera ko ico kintu catunaniye kutubisa ngo twitekanire, mureke tucitize nk'akarorero. Abafana b'umupira ntimumpitane, hari ivyo mfana nanje. Mu mugwi w'umupira hariho umugwi udapfa gukina n'iyindi migwi y'imipira. Mumbwira umupira umugwi ukomeye muzi uwo baraba umupira ntizi iyihe? Real Madrid, Barcelona, umva biratanguye vya bintu nivyo mpora numva. Okay, ubwo umwe wese ashiraho ico yemera, ariko iyo migwi ibiri mpora ndayumvira gisibije. Nukuvuga ngo niwofata umugwi w'umupira w'amaguru w'igihugu cyacu c'u Burundi naho ukina neza tuwemera, ngo ucubwira ngo muzokina na Barcelona, ko mutwenze ntibokina. Nibaza ko n'abakinyi b'umupira mu Burundi bababwiye ati match ikurikira yo mu kwezi k'umunani muzokinana na Barcelona, yo wogwara munda. Nibaza ko binakunze bokora imyitozo irenze kugira ngo bashobore gukinana na Barcelona. Hariho iyindi migwi y'umupira abakunda umupira muraza kumfasha nini ihenda. Nibaza ko hariho yandi ma equipe bisaba kwibanza guhangana nayo ikayanesha kugira ngo ishobore kwemererwa gukina nayo. Bisigura ngo hariho urugezo Barcelona canke Real zigezeho umugwi wacu utopfa gushikira udakoze training nyinshi, utabanje kugwana n'ingabo nyinshi kugira ngo yushikire. Nico gituma iyo uri muri uwo mugwi w'umupira hari intambara zitogutera ubwoba. Hariho n'ibihugu udashaka kumenya uburyo bikina umupira w'amaguru kuko ntimuhangana. Niwoja kubwira umukinyi wo muri Barcelona, ekipe yacu yitwa gute bantu b'Imana? Intamba mu rugamba murakoze. Mumbaza amakorari n'abavuga butumwa ndabazi. Niwoja kubwira umukinyi wo muri Barcelona ngo urabizi yuko uko umunani tuzokina n'intamba mu rugamba, ngo uboneranyiganzo yo kubaza ati ico ni igiki? Ariko yibwira ngo mu kumunani muzohangana na Real Madrid, icakora araba urugezo bagezemo muri training, akaraba ama match bakinanye babatsinze, akaraba amateka akavuga ngo nimba hazokina nakana nakana naka dutegezwa gukinisha nakana nakana naka, nibo bashoboye guhangana. Hariho amateka y'umugwi kanaka utuma uja mu kibanza co gutekana.
iyo uzi kuri muri ekipe imwe n'umuntu afise ballon d'or zishika kuri 5 sinibaza ko bavuze ko hariho match wopfa guhungabana. Bitegwa n'uwo muhagararanye. Sinzi kuririmba ariko ndaza abaririmbyi bakengaha mu Burundi baririmba neza. Sinibaza ko mwontumira mu gikorane c'abaririmbyi naje nzananye na Apotre Apollinaire ngo nyigange. Twazananye. Habe nubwo mwo bamantumiye kuvuga ubutumwa nkaba nzi ko yanyemereye kumperekeza twinjirana nomenya neza yuko nibavuga ngo ndirimbe ndamubwira ni jama ngwino hano. No kumva ko ndi umuntu akomeye kubera ko ndi kumwe n'umuririmbyi abizi. Ariko ibesho mpamagare mwihuriro ry'abaririmbyi cenza jenyene. Ha muco umbwira uti ngaha turabaririmbyi gira uko bigenza ndababwira ni mumbabarire nazimiye. Mbega uri kumwe nande? Hari ahantu twigeze kuja mu rubanza tukiri kwibarabara dufise ibiseke turiko turiyegeranya ngo tugende mbona batanguye guhindukira ubona ko ari ikintu kibuze haciye umwanya nza numva bavuze ngo ngo Blandine turi kumwe ngo aho ni sawa kubera iki muvuze ngo ni sawa baturumva urugo tugiyemo n'urugo rw'abakozi b'Imana rero ntitwopfa kugenda tutari kumwe n'umuntu ashobora gutera n'isengesho basi atahone nahereye ndaba nta numwe nariko ndabona ati nciye ndakubona numva ndatekanye. Abantu bahora baja gutwikurura nta kintu ca mbere kibishe nk'iyo mushoreye ibiseke mwese mukaca muhindukira mugasanga nta numwe azi kuvyina muri mwebwe. Kuko mu mico yacu y'ikirundi kuza gutwikurura baza bariko baravyina. Mufuma muvuga ngo ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Muhindukiye mukaca musanga muri mwese nta wuzi ngene batera indirimbo. Mutangura kuvuga ngo none nindaririmba. None nindaririmba mukamara iminota hanze muri nindaririmba. Ariko mu gihe muzi yuko muri mwebwe harimo umuririmbyi mwiza ashobora kubashorera neza muri kumwe n'umushinga ntahazi kuvuga ijambo neza nimugenda mumezuka mugenda mugororotse kuko murazi neza yuko muje mwikwije. Ino ntambara rero turimo twebwe nk'abana b'Imana duteze kunesha igituma tutari dukwiye guhungabana ni igihe tuzi ko mu ruhande rwacu hariho uwanesheje. Icatumye Dawidi adatinya guhangana na Goliyati nuko yarazi ko ku ruhande rwiwe hariho uwanesheje intambara. Hariho kumumenya ukamumenya mu izina gusa, hakabaho kumumenya ukamumenya n'amateka y'icyo yakoze. Ikibazo dufise nkwibarize buke buke wiyishure mu mutima Imana yawe mufitanya yahe mateka. Umuririmbyi yitwa Christian aririmbye ngo dufitanya amateka ngo twabanyemo mu bihe bikomeye wabaye Imana. Iyo ufise amateka y'uwo muri kumwe uramenya ngo nicatera iki aha ntihashoboye neza. Dawidi gituma atari afise ubwoba yarazi ko ari kumwe n'Imana babanye mu dubu mu ntambwe akahabona intsinzi. Nico gituma atigeze abona Goliyati. Goliyati yamubona mu idubu, yamubonamo agasura k'idubu akamubonamo agasura k'intambwe ati ndagutantamura sha. Abisirayeli bamaze guhungabana bakagira ubwoba bikaba ngombwa ko batuma abatasi kuraba igihugu c'isezerano Imana yabahaye. Batumye 12 ngo baje kuraba bashikeyo. Bamwe bibonera ibigatanya, bibona bibereye akagari ka kawunga, bibona bariko barabamira bwa mutsima, ariko habamo abagabo babiri.
habamo abagabo babiri Akarebo ngo babibonye ivyo bigatanya ntibabona ibigatanya babona isezerano Imana yababwiye ati kiriya gihugu ndakibahaye babona ubukuru bw'Imana bazi yabanye nabo mu bugaragwa bamenya ubukuru bw'Imana yabakuye muri Egiputa baragaruka bazana inkuru itandukanye n'iyabandi 10 bavuze hano ikibazo dufise ivyo benshi bavuze nivyo tuvuga abantu 10 barinze bavuga ngo turaribwa nk'imitsima twe turavuguruza turaba boca bavuga ati sha nanje nuko nababonye ariko babahaye kuvuga baca baravuga bati nukuri abagabo bariyo ni barebare kandi nibigatanya nivyo ariko nimba Imana iri mu ruhande rwacu tuzobajya bwa mutsima igihugu ni cacu nimba Imana iri mu ruhande rwacu igihugu ni cacu bari bazi ubushobozi bw'Imana babonye bari bazi ubushobozi bw'Imana iri kirabatwara mu gihugu c'isezerano ikibazo rero mfise uno munsi iyo Mana muriko murajana muri intambara mufitanya yahe mateka erega ngira ndakubwira ikintu kimwe hariho intsinzi zitazanwa no kugwana urugamba hariho intsinzi zizanwa no kwibuka intsinzi zarenganye hari gihe twitega ko tugira tugwane ariko igikenewe muri ako kanya atari ukugwana ariko kugira ya ndirimbo bariyo migisha Uwiteka yakoze erega ni myinshi myiza yo gutangaza bisaba gusa ko wicara ugatangura ugaharura mu bibazo byinshi wabaye Imana ukayibutsa uri Imana Mana wabaye Imana uri Imana Mana wabaye Imana Mana we ako konyene inkike z'Yeriko zigatembagara kubera ico conyene ikibazo mfise mbega turazi Imana iri mu ruhande rwacu mbega turazi ubukuru bwayo mbega turazi amateka yayo mbega turicara mu bitabo byayo tukayibaza tukaraba uri Imana imeze gute mwibutse mu kiyaga gitukura yabaye Imana ishobora guhindura amazi impome ubutaka bukuma abantu bagatambuka nk'abatambukira ku ikaro nta unyerera mbega ibibazo bije gihe c'intambara nigikushira imbere ndagowe iki kicoco nikinsiga amahoro ibivyo byo ntibindeka hoyaha harabikenera kugira hari umuntu banteye inkuru aranezereza cane ngo yumvise ibintu biteragurika mu nziwe ngo yumva ibintu bimubujije amahoro ngo yumva nuko birabomboranya ngo caravyuka ati ivyo nibiki ngo acifukura gusa ati aho yari wowe Satani iyo mbimenya sinavyuka carifuka ni yari yifutse kubera ko atazi camuzanye ahubwo yari yifutse kuko yarazi uwo bari kumwe hariho intambara zitari zacu nyere kuzigwana arahari kugira duhe intsinzi mu mupira bihora binezera nta na rimwe nubwo umugwi wose wokina neza gute ndabona bahamagaye umugwi wose kuwuha igikombe haseruka kapiteni niwe aza kugitora ahejeje kugitora ntakibika ntagitahana ntakigumana akizanira ekipe yose ati ngiyi intsinzi reka nkubwire hariho Imana yacu igwana yamara gufata intsinzi mu ntoki ikakuzana mu bantu nabonye banezerererwa igikombe na wa undi yari yicaye kuri bando tushe atigeze akina abarimwo mu batsinze n'umufana aba mu Burundi mu Bwiza aba mu Kamenge arirukanka quartier yose ngo twatsinze winjiye mu kibuga sangapi wewe
nukubera kuzi neza ko intsinzi bazanye ni yawe. Mu gihe urugamba rwanya ari rumwe, n'intsinzi ni yanyu mwese. Bihora bindyohera iyo bariko barabomboranya ibintu, nzi neza ko ari abakinyi batanabazi. Uretse no kumenya igihugu cawe, uretse no kumenya quartier ubamo, ibaze no gushika aho bakumenya mu izina. Mugabo kaza mu munaka aravuga ngo hewe, ngo twamucenze, ngo turamucenga, ngo ca turinjiza. Wari urimo? Kubera iki intambara y'umupira w'amaguru twayigize yacu bwite, intambara ya Kristo tunanira kugira yacu bwite? Kubera iki? Kubera ko umupira ukurakinwa ku birometero n'ibirometero, ahantu turiko turabonera mu ndoto, abantu tuzorinda dupfa tutanabakoresheje kwa maboko, abantu batatuzi mu izina, abantu batatwitwararitse, naho burara ntaco bimubwiye, nta nazi nuko wigeze ubaho, ariko intambara yiwe warayigize yawe. Niyo batsinzwe urara utariye, ntari kintu kimusubira kwimarira, no ku kazi ntibikunda gukora kubera ko batsinzwe. Ariko intambara ya Kristo ari wagenga impwemu uhema, ari wagutunze, warananiwe kuyigira iyawe. Nturigera wumva ko Kristo yanesheje ari intsinzi musangiye. Nturigera wumva ko Kristo yamaze gutsinda urugamba uvuga uti je na Kristo turanesheje. Uhora ubona ko ari inkuru y'abandi. Nturigera ubona mwene so mwishengero yaramaze imyaka 10 atavyara, Imana igiriye ubuntu imuhaye gutwara inda, iramwemereye kwibaruka neza, imuhaye icana ciza kivyibushe, ngo wumve ko ari intsinzi musangiye. Ariko Kristo abahejeje kunesha. Uramureka kinezeranwa wenyene, utiyobura kunezerwa ko avyaye nyuma y'imyaka 10. Naje hariya shahinge bakura zovyumva. Wirigura mutega iminsi hakuvuga ngo wo, kuko Kristo yinjije igitego, kubera ko Kristo amaramaje ubwami bw'umwiza, ngo bikunezere, ngo bitambire, ngo uvuge ngo mwijuru hari Imana. Ariko hagukora ivyo catutangura kuvuga ngo ntibindaba. Ariko ivya Barcelona birakuraba. Iyo tuza kumenya ekipe turimo, ikibazo mfise ntituzi umugwe turiko turakiniramo. Narinje kubibutsa ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nico giti, twe turi amashami, turi ingingo za Kristo. Iyino ritsitaye umunwa n'uvuza induru, amaso akarira. Ariko hano byaratunaniye kuba umwe. Igihe twoba umwe nico gihe twovuga intsinzi zose za Kristo. Mubwiza ukuri ni nyinshi. Kristo yirigwa aratsinda. Mwiraba ukuntu mungana ngaha mwishengero, twohera kuri umwe tuvuga intsinzi ya Kristo ku buzima bwiwe. Twari dufise ibintu twoserebra imyaka yacu yose, nta namaganya tugifise. Tugiye turavuga intsinzi mwimwe iri kuri umwe wese muri twebwe. Umwaka wohera n'uwundi ukaza, ibitabo bikandikwa. Nico gituma umuririmbyi yavuze ngo urukundo rwawe Mana, ngo nitwabasha kuruvuga, nitwona ruserangura, ngo naho twofata ivyatsi vyose ngo bigacika amakaramu, ngo Mwami ibiyaga vyose bikaba wino, isi kuzura impapuro, ngo twandike ivy'urukundo rwawe, ngo ntitwobiheza, ntivyona kwigwako, wino niyo yohera. Ibaza ibiyaga vyose biri kwisi bikamye tutaraheza kuvuga urukundo rw'Imana. Mbega twabuze intsinzi zo guhimbaza? Ko twirirwa dusaba intsinzi, twarabuze izo duhimbaza? Ko tuguma tuvuga ngo Imana idutsindire, ituneshereze, ntahiranesha, ntahiratsinda? Mbega twarabihimbaje? Mbega kuba umubanyi wawe yarashoboye kuriha ukwezi kw'inzu ntiyari intsinzi yo guhimbaza? Niki gituma tutamenya uri mu ruhande rwacu ngo tuvuge amateka yiwe? Ngo nditeze kubona Imana, ngo kugeza n'ubu Imana ntiranyiyereka, none ntiraniyereka n'umubanyi bazi ngo uyibwire ngo haraho nakubonye.
Imana ntirahagarika gukora, na bugingo n'ubu iracakora ibitangaza. Ni Imana y'ibitangaza, ihora ikora ibitangaza. Reka nkubwize ukuri, nimba urindiriye igitangaza Imana izokora kugira ngo uyishime, ndi n'iteka ryo kukumenyesha yuko waracerewe. Kugira umenye ko ari Imana y'intsinzi, nimba urindiriye ibindi izokuneshereza ngo winjire mu kukunesha, waracerewe. Turi mu kukunesha kw'Imana gushika n'uno munsi. Niyo mpamvu ari intambara ziba zikwiye kuza ku buzima bwacu, ntizitumene umutwe, ntitunahungabane, kubera ko intambara ziriko ziraba bene data. Hari iriko iraba iwawe uno munsi, yabaye ku mubanyi mu mwaka uheze. Nta nshasha uri kuraronka, nta kigeragezo gishasha kiriko kiraba. Gishobora kuba caje iwawe uno munsi, ariko imbere ko gishika iwawe hari aho kivuye, kandi kihavuye kineshejwe. Ngo jewe ngo bana banje ngo ntibashobora kuriha ishure, ntibashoboye kwiga, ntabaruneshereze Mana. Ayo marira nayiki? Niki gitumye musubira kuyihamagara? Byari bikwiriye kuvuga ngo Mana yo kwa Swavisi mu mwaka uheze, igihe abana babirukana ku ishure, wabaye Imana bariga batazi uburyo byari kugenda. Wowe wabonetse hariya, uno munsi uraje ubonekera iwanje. Byari bikwiriye ko tubwira Imana ngo twebwe iwacu turakenye cyane, ngo kubw'iyo mpamvu ngo umusore wese yoza ngo yopfa kuntwara, ngo apfe kuzoshobora kungabura kunkura muri bino bibazo. Naho yoba afise umugore ntaco apfe kunkura muri iyi nzara. Nashaka kukwibutsa ko imbere yawe hari abandi bashonje nk'iyo, hari n'abashonje n'iyirenze iyo. Ariko icyo wari ukwiriye gukora si ukubwira Imana ngo nuwoza wese nofatiraho, ahubwo nukubwira Imana ngo urakoze kuntebeje gatoya kugira ngo mbone ubukuru bwawe, kugira ngo mbone gukora kwawe, kugira ngo mbone ko ibyanjura kubyitondera neza. Hama iyi nzara nzi ko hari umunsi nzoyibagira. Babwize ukuri, mu bantu bakubiswe n'ikigeragezo c'inzara ndimo, hari iminsi namanitse imbabura pana ko ndi muri karanjuru ya priere, kubera ko nta yandi mahitamo, itegerezwa kumanikwa gusa. Igitangaza ko ari uko imanuka, ayo kumanikwa yategerezwa kumanikwa. Hari naho rero waronka, mbabwize ukuri, biragakunda basi ko usonza uri n'ahantu abantu babona ko ushonje bakakugirira neza. Hariho abagira neza birirwa barafasha abantu bashonje, baba babizi ko ushonje. Nta kintu kigoye nko gusonza uri mu gipangu ciza cugaye, abantu bose bavuga ngo hariya ni mu giti, hariya kuba boss batazi amatesi ufise indani muri urwo rupangu. Warengana mabuja ncorera nawe ubuze umuntu aguhijana gusa kugira ngo umanike. Hama wagira ngo ugira ukubitishe kubera ko uzi ko ufise inshuti zishobora kukudepana, ijwi ry'Imana akakubwira ngo tuza, iyi ni diri yanje nawe, hama icara wige. Ariko ivyo bihe vyose Imana yabaye Imana. Hariho ibintu no munsi ntosengera. Oya, sinosengera inyama ku meza, sinosengera kuronka indya, ndabizi yuko ndazikeneye, ariko ndavuga ngo Mana wagaburiye abana bawe, Mana wangaburiye cagihe, Mana wazanye ibikona bikitura hasi kugira ngo Abisirayeli barye inyama bariko baritotomba ngo nta nyama baheruka kurya, ibikona bikizana bum bum, ingika kwizanira urangyantunge. Mana uzikizana kuva aho mwakabereyeho, hari imvura y'indya mwari bwabone, ariko mu Mana birashoboka. Imana yagwishije imvura ya manu, Abisirayeli barajya barahaga.
nta wacumvye iriya mikate, nta furu bagiyemo, babonye imikate ije iteguye neza. Sinzi nka Bibiliya zanyu, iyo nasomye jewe ntaho nabonye batoye iyo mikate canke ngo hakorotse amafarini bagenda barateka, ntawe nabonye yacanye imbabura ngo ateke, batora barya. Nukuvuga ngo byari byatetswe, byatekewe he? Uri kuririra indya ufise Imana igusha imvura y'indya. Uri kuririra uruvyaro ufise Imana yahaye Ana na Sara abana muri double menopause. Umuntu yaciye imvyaro kabiri, Sara baranabimubwiye aratwenga, hataka abagabo barahaza inyama kweri, ngahe nkaranga abantu bacanganikiwe. Yaraje ngo kubaha inyama yatekesheje amata, umusosi ubashitse neza abamarayika baravugishwa, ati umwaka ugeze aho uyugeze Sara uzoba ufise umwana w'umuhungu, ati haga neza. Umukecuru nkanje baramubwira ati Sara we utwenze iki? Ati nukuri mumbabarire iyo nkuru muteye yari itwenze. Baramubwira ati kubera ko watwenze uzomwite bitwenge, ariyo Isaka. Umwana yazahe ibaza ko n'agakecuru k'imyaka 90 katagishoboye no guhagarara neza, gafise indanyabwe guhari. Imana yakoze ivyo, ntaho nasomye muri Bibiliya, sinzi nkawe ko barasomye aho bakoreye Sezariyene Sara. Ariko twe tukiri bato birwa baratubaga. Imana ifashe umukecuru w'imyaka 90 imuhaye kwibungenga umuhungu, apana umuhungu asanzwe, apana umuhungu asanzwe, azoba inkomoko. Umwana wo mu bukecuru agutera ubwoba wewe, Imana itanga umwana ku myaka 90, wowe wihebuye ufite imyaka 30. Wamaze guca akarongo ngo Imana byararangiye. Uri kurikebera inzira ngo ngaha ntivyakunze, ngo ikibazo gishobora ko ari umugabo wanje reka ntarataza, cyangwa ikibazo ngo bari umugore wanje ngo reka ndondere uwundi mbyara kw'abana. Ku myaka 30 gusa nuseruka imbere ya Sara uzifata gute? Erega hari ibibazo tugeramo tugahamagara Imana ya Sara na Ana, ukavuga uti umva wanda yawe yanje ndi niteka ryo kukumenyesha ko Imana nizeye ni ya indi yahaye Ana umwana, ni ya indi yahaye Sara umwana, iyo niyo nizeye, inda yanje ntiyigera ica kuvyara. Hari ibintu tutazana kubera ko hari ibindi bintu twakoresheje, kubera ko twavuze amateka y'Imana. Nibitari kuba kuri wewe biraba kubera ubushobozi wamenye bw'Imana. Umva nkubwire, hano mwisi hariho abantu hakotakaza reputation yiwe, hakatakaza uko abantu bamuzi, yofuma ava mu gihugu akaja mu kindi. Abo bantu barahari, babaye abizigirwa kuco bavuga. Niyo hagurutse kugaba mu ijambo muvuga ngo iriya nka yemeye ngo ujazoyitanga, ngo twese turamuzi, ngo ntivuguruza kuca avutse. N'abandi bamaze kumenyekana ko ari kuryosha urubanza gusa. Urica kubwiye azogikora. Abo bantu bubatse amateka yo kuba intahemuka kuco bavuze. Reka nkubwire, imbere y'abo bantu hariho Imana yubatse amateka yo kutivuguruza mu kivuze. Yarivuze ngo mpamagara ndakwitaba. Nkwereke ivyikinze, ivy'amaso yawe atarabona, ivy'amatwi yawe atari bwumve. Iyo abatwari tuzi Imana tugendana nayo, iyo abatwari tuzi Imana twizeye, ukunesha kuri mu ruhande rwacu. Ariko iyo intambara ije uvuga iki?
iyi ntambara ije wibona uri kumwe nande. Jewe muri iyo ntambara naciyemo, kandi mwumve ko Imana yari yaranteguje, yari yarabimbariye, nari nzi ko ndiko nca mu vy'Imana yavuze, ariko narageze hagati ndabaza Imana ngo uri hehe, kuko muri ivyo yararirimbye ngo rimwe na rimwe ngo Imana ihora isa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo. Abanyabwoba ngo n'abatizera bagatera umusaraba umugongo, ngo ariko ntutinye wowe mwana w'umuntu, Imana ntiyigera itererana bayo, ngo ivyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Ico gihe narasenga nkumva umengo ndiko nganira n'impome z'inzu, nta Mana ihari. Wari wasenga amasengesho ukamenga arakugarutseko, muramaze gukina agatenesi udunda hasi kakaduga hejuru ukabona karagarutse. Hari igihe usenga amasengesho y'agatenesi kujya kwitenisi ukakubita bum du du, ati niturenza aha ku muryango. Reka narihanye ivyaha byose, nzi nivyo ntazi, nivyo nakoze nivyo ntakoze, nivyo nzokora muri kazoza, nivyo nzogira iki, ndabishira ku murongo ndabwira Imana ngo mbabarira, basa amasengesho yanje agushikira. Nkumva umengo ntiri hano, ntituri kumwe. Igihe numva nacitse intege ntagikene n'umuntu ambwira ivy'Imana, kubera ko numva umengo yarambeshe, yarampemukiye. Ico gihe nico gihe Imana yarungitse umuntu aza kumbwira ngo igihe wibaza ko Imana idahari, ati hamwe hora wicara hana nta wundi muntu yarahazi, nije nahicara jenyene. Mugaho havuga nk'uhazi, ati Imana yabayicaye ku ruhande rwawe. Sanga ni Imana ishobora kwigira nk'aho idahari kandi ihari. Nta munsi iradutererana, yarivuze ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Ese twomenye Imana turi kumwe? Nkwibwirira akabanga, inyuma y'intsinzi yo kumenya guhora mu gihe bidakenewe kuvuga, menya iyi ya kabiri, uri kumwe nande. Nimba uzi ko Imana iri mu ruhande rwawe, yivugiye ngo wo kugwanya yoba nde? Kuko ntahangana na wewe, icaje kiguhanga gihangana nayo. Yaravuze ngo mwebwe nimuze ndabagwanirire, hama ndabaha intsinzi. Ikibazo nigishika ku buzima bwawe, urazi Imana muri kumwe? Nico gihe cyo kuyivuga, nico gihe cyo kuyivuga. Kera tukigira ama mariage, si kera cyane nayigize, mugabo sinavuga, maze kubona ibintu byinshi byahindutse aho ndayigiriye. Kera twebwe baragusomera amajambo uvuga ubwira umukunzi wawe, subiramo, gasubiramo ko pastor avuze, jewe kanaka ndakwemeye wewe, umbere umugabo, umbere nzokuba hafi. Ariko ubu barakubwira ngo gira ico ubwiye umukunzi wawe ukabimubwira mu majambo yawe wumva ukunze. Nimba tuzi kwita abahungu ba mabu ko amazina meza, nimba tuzi kwita abakobwa ba mabu ko amazina meza, nimba uzi ko ushobora kwandika kuva saa 11 z'igitondo gushika saa 6 z'ijoro wandikira umusore utarabura amajambo yo kumubwira ivyiza gushika naho yibagira niyo yaratasha, nimba utarabura amajambo ubwira umwana w'umukobwa gushika naho yumva ubuzima bwe bwose burahagaze ataragushikira. Bantu b'Imana, abavyeyi bacu twarabakunda, ntimushobora kwibaza. Muhiri wacu twarahakunda, ariko umuhungu akakubwira ngo ndifuza kumbera umugore, ukaja gusezera iwanyu wakuri wongira ngire mariage, ukazinga utwaye twose ukagenda. Biriya bintu birorosha? Ni mumwe mu bibera n'amajambo yambwiye nivyo yasezerane vyatumye mvuga ngo nosiga data na mama nkamukurikira yagiye. Mu mateka nzi y'abantu bose bagize mariage, nta mukobwa numwe arahushi yataha ku mugabo wiwe ngo asubire muhiri wabo ngo ntarahamenyera. Nagize mariage nzi ngo nzohazimira, mugabo sinigeze nzimira n'umunsi numwe hagera gutanga sanga nkisanga mu nzi wanje. Kandi nkiri umugeni sinigeze mpusha ngo ntaye kwa papa cyangwa kwa mama. Bijya muhora mubona babikina ku ma video gusa, ariko ntawe biraba ko byukuri ngo uzimira iwanyu, gutahe muhiri wanyu uti uti naribagiye ko nagize mariage, ntibiraba. Ahantu wakuriye, wavukiye, ukahakurira, ukahagira imyaka 20 ukagera muri 30 hicaye, umusore w'abandi akagusimbana inyuma y'umusi wa mariage, nubwo uja gusenga dimanche uri wenyene, ntutahe muhiri wanyu ugatahiwe. Ziriya mbaraga zirakomeye.
ese icompa ziriya mbaraga zadufashe mpiri zikadutwara tukibagira aho twakuriye, zikadutwara gushikiwe, kandi zigatuma tudahusha inzira. Izo mbaraga zodufatira no mu Mana. Igihe ibibazo bije niduhusha inzira, tumenye ko mu Mana iri kumwe natwe, naho twogenda tutayifise. Sinohusha, namaze kuba umukunzi w'Imana, ikije kumungabanya cose. Muhira iwacu iyo uje ukambaza ibintu umutware wanje adahari, ca ndakubwira nti sihari, ndaza kubimubwira. Niyo mba numva ko ari ibintu bikomeye kandi inyishu ndayifise, mugabo urumva ca tubibanyegeza ko abatware barakoze kuba inkinzo nziza kugira sifate decision yihuse ako kanya. Ca ndambwira nti umutware wanje sihari, ndaza kubimubwira. Hari n'igihe abadamu tuvuga gutyo, ari twe tuza kumubwira umugabo tuti kiriya kintu ntucemere, kiriya kintu ntucemere. Inyishu ivuye kwande si wawe nyene iyo uyitanze kare, mugabo kugira ngo werekane ko ari umutware yavyanse, uti sintaraza ndaza kubimubarira. Hamashitse ukaca umubwira uti nakavuye aha kandi akeneye amafaranga ngana uku, wibuka imigambi dufise ntuyamuhe. Hama umugabo akaza kuvuga ati shana madamu yambwiye ko haciye, ikibazo nacumvise mugabo shama ino misi vraiment ntibimeze neza. Uwo muntu ntazigera yishiramo ko madamu ari we yansa, kandi madamu yansa akimwumva kare. Ese icompa tukamenya ko Kristo ari wadukingira. Ikibazo kije ukakibwira uti rero jewe simvugana nawe, sinza kugorana nawe, rindira umutware wanje Kristo araje mu bivugana. Rindira umwami wanje araje muganiye kuri ico kibazo. Ndindirira umukunzi wanje araja kwishure, kuko niyashika nta kindi azozana, ni intsinzi. Azoseruka avuga ati ico kintu ntigishoboka. Ndarangije. Mbega iyo mugeze mu kibazo muribuka ko turi kumwe n'Imana. Iyo ikibazo kije dushira imbere Imana canke dushira imbere ikibazo dufise? Mbega iyo dushize imbere Imana tuyivuga gute? Reka nkubwire, nta ntambara itaragwana kandi nta nimwe yigeze itsindwa. Nta munsi numwe twigeze twumva ko yatsinzwe. Nimba ari intambara y'ingwara yarengeye gukiza abagwayi, iranazura n'abapfuye. Nimba ari intambara yo kubura, gukehanirwa, yo kutarya, yaravuze ngo ntimukiganyire ivyo murya canke mwambara, ivyo mukeneye vyose bimenyeshwe Imana. Ninde yakubwiye kuja kurira? Ninde yakubwiye kuja gusaba? Yaravuze ngo ico ukeneye kimenyesha. Menyesha. Kumenyesha murabizi? Kumenyesha gutandukanye no gusaba. Nta mwana wacu numwe arazi imbere ngo mama nashaka kugusaba uzovyiyumvire mama, hama iriya panaro yanje yaratabutse mama uzokwiyumvire, nivyakunda nzogushimira mama uzongurira indi panaro. Oya, aza kubwira mama ipantaro yatabutse miyindi, umengo ziri mu nzu miyindi. Ano kudahuye n'umwana inyene yasigaye afise morale nyinshi aca kubwira ngo wamvyariye iki? Ma, kubera iki? Arazi uko ico akeneye ni ukukikumenyesha gusa kikaca kiba. Imana yacu yaravuze ngo nimusonza, nimwambara ubusa, nimuzogera aho mwambara gusa, nimubikenera gusa mubimenyeshe. Ico kintu kikuraje ishinga ntaco nzi, ariko kiri mu ntambara Kristo yanesheje kuva kera. Reka mbabwire intambara ya mbere igoye. Ya mbere igoye yo tunanira kugwana ni icaha. Iyo iraduhanze. Muga nkwibutse ku musaraba nta kindi camujanye atarukunesha icaha.
bisigura ngo intambara zose turiko turacamo uwo mwami yazinesheje kuva kera. Turi mu ntsinzi yiwe, turi mu kunesha kwiwe. Ahubwo ikibazo kije gihagararemo neza ukibwiye utirindira rero. Ndindira. Harya warunteye ntinge gatowe. Ngiye kukubwira amateka pana yuwanje y'uyu mugabo turi kumwe. Mu bibazo yitwa nyishu, mu bupfuvyi yitwa umuvyeyi, mu bupfakazi yaravuze ngo ndi se w'abapfakazi. Yarivuza ahantu hose. Genda umenyeshe umugabo ari ruhande yawe hama ibibazo byose. Amateka yo murayazi ngo ibibazo byose, ibiriho byose n'ibizoza byose biramwumvira. Yabishize munsi ya autorite yiwe, biramwumvira. Yageze mu kiyaga cavyuye inkunza, nta kindi kintu yakoze ngo yarambuye ikiganza gusa ngo inyanja iratuza. Hari ahantu ikeneye kurambura ikiganza mu buzima bwawe bituze, ariko ntiyapfuye guhaguruka ngo aje kurambura ikiganza ngo ikiyaga gituze. Nuko bamenye ko arimo mu bwato. Barabimenye ko arimo mu bwato, bari babizi ko arimo mu bwato. Yari yanisinziririye, yari yigize nk'aho atabibona. Erega ibibazo ntibimuhungabanya. Yararyamye asinziriye, abandi bariko bararohama basuka ibintu mu mazi ngo ntibarohe. Hama baca baribuka yuko mwigisha ari muri ubwo bwato kandi arasinziriye. Ngo baca bagenda baramuvyura ati mwigisha urasinziriye turiko turapfa. Ngo carahaguruka ati niki yitumye muhungabana. Ngo ahagarara ku kiyaga agira gutya gusa ngo ikiyaga kiramwumvira kiratuza. Mbega urabizi ko muri kumwe muri ubwo bwato bwawe? Mbega urabizi ko muri kumwe muri ubwo bwato bwawe? Ushobora kuba utamubona, ushobora kuba utari kuramwumva, kubera ko mu kibazo cawe nikimuhungabanya arashobora kugisinziriramo. Genda umuvyure gusa umubwire uti mwigisha tuzi inyanja kuko ndabizi ko zikumvira. Ndashaka gusengana nawe uno munsi. Wowe ufise igihe urimo kikuremereye, wowe ufise ibihe wari wicayemo vyakubujije amahoro, ndashaka gusengana nawe ugoroba. Isengesho tugiye gusengana rimwe, tugiye kuvuga amateka y'umwami wacu. Sindakuvugira, hari ivy'umuzimo, hari uburyo wamubonye. Muri kano kanya tugiye guhagurukana ibibazo dufise, tubibwiye ngo hagarara imbere yanje tugira duhangane je nawe. Hagarara, hama ngiye kukubwira uri mu ruhande rwanje wariwe. Duheze kumuvuga, niduhaguruka tugende tubwiye tuti na wewe muraje mwihurire. Tugiye gusenga amasengesho y'intsinzi. Ndi wewe nari kuba nahagurutse. Tugiye gusenga amasengesho y'intsinzi, atari intsinzi twiteze, ahubwo ari intsinzi twamubonanye, intsinzi twamwumvanye. Nimba utaramubona mu buzima bwawe, waramwumvise mu buzima bw'umubanyi, hagarara muri iyo ntsinzi uvuge ko utakwiye. Tanga urusenge, bwira Imana, bwira ico kibazo cawe ubukuru bw'Imana yawe. Vuga ubukuru bw'Imana yawe, vuga ya Mana yo mu suri, vuga ya Mana yo mu bupfuvyi, vuga ya Mana yo mu bupfakazi, vuga ya Mana Sayamanes, Yararabo, Sayataranes, Yererebo, Sayamanos, Zeyarabo, Sayamamanes.